I will sing for the rest of my life. Turabaye kaze mwese mikuru na televiziyo gitaje tunabaha kaze cyane cyane miganiro c'umutumire dufise uno munsi kiganiro cyari ku bwanyu kugira ngo mutahure ivyimiro vy'Imana mu buzima bwanyu mutahure inzira z'Imana mutahure ko Imana ikora mu buzima bw'umuntu wese ari hano ku isi. Rero ndabahe kaze muri kiganiro aho turi kumwe n'umutumire adasanzwe atakubidondera mu mwanya uri imbere mugatsa kuyagarame ku bijanye ni gute abanyeshuri bashobora gutora neza amashuri biga ari muri kaminuza canke amashuri yisumbuye canke amashuri arengeye kaminuza. Rero nashaka ndamuhe akanya yidondera kadukurikirana. Murakoze cyane. Amazina yanje nitwa NKURUNZIZA Fred, nkaba nubatse mfise umukenyezi umwe nkaba mfise n'umwana umwe, nsanzwe nkorera Imana mu icengero Generation du Christ, ariko nkaba nkorera mu ishirahamwe ryigenga, nkaba mfise ivyo ntwara muri iryo shirahamwe ryigenga. Ego murakoze muri make n'ivyo. Murakoze cyane, turabashimiye cyane ko namwemeye kuza muri kino kiganiro c'umutumire aho tuyagira ku bijanye n'ukuntu abanyeshuri bashobora kumenya ivyo biga mu mashuri yabo ari kaminuza canke arengeye kaminuza. Rero ndizera ko Imana yabashizemo ko mushobora kwifashisha abandi bantu kugira ngo abanyeshuri bafashe kumenya neza ico botora mu kwiga amashuri yabo, kenshi birakunda kubagora. Uravye no munsi abantu bakora ubuzi butandukanye hari gusanga babaye umutima yabo ivyo ko arakora, abandi ugashanga bavuga ati ivyo nize sivyo naye kwiga. Muga ndashaka muri kino kiganiro dufasha abavyeyi kandi dufashe n'abana. Yego cyane. Muga birafite byose aho bihera. Mbega burya anyo tubonye umwana avutse burya hari ikintu abavukanye ciharije. Yego cyane, Bertrand murakoze. Umwana wese iyo avutse hariho ikintu abafise yiharije. Muri Matayo baratwereka cyane aho Yesu ariko aravuga umugani w'itaranto. Hari ababita itarenti. Mugabo itaranto ni ikintu kiba mu muntu, umuntu aba asanzwe afise kandi gishobora kumufasha mu buzima bwiwe busanzwe. Aho nukuvuga iki? Nukuvuga yuko umuntu wese arafise ico ashobora gukora mu buryo butandukanye n'uwundi muntu yogikora. Aho ndashobora kubahereza akarorero gatoyi, ni sinzi ko wibuka mu mashuri mato mato batubwiye ducape, hariho umwana ashobora gucapa neza kurusha abandi bana n'akarorero, canke bavuze turirimbe, kera hariho abana bafata indirimbo kurusha abandi bana, canke bavuze yuko ari ikintu co coloriage, ugasanga umwana arafise umwitwarariko kuri ivyo bintu kurusha ku bindi vyigwa nk'akarorero. Rero ni kimwe mu bintu vyerekana yuko umwana iyo tuvutse mu muryango yose kwitandukana, umwe wese arafise itarano, arafise ikintu ashoboye kurusha abandi bantu. Rero ico novuga nti c'est une bonne nouvelle, ni ikintu ciza cyane yaba umuvyeyi yaba umwana akwiye kumenya umuntu wese arafise ikintu kiri muri we ashobora guteza imbere. Barashobora kuba babizi cyangwa batabizi, ariko ni ikintu Imana yaduhaye ashobora gukoresha kandi kamushikana kure cyane gose. Nk'abavyeyi kwazi kukanira kano kanya bati nje turavyumvise ko hari gusanga umwana akunda gucapa akabikora neza, undi ugasanga akunda kuririmba. Bega mu buryo bwo korohera abavyeyi bose ari abavyeyi bize canke batize, uburyo bworoshe cyane bwo kuca babitora umwana akiri muto cyane bwo arubura. Uburyo bworoshe umuvyeyi ashobora gukoresha, na jewe nk'umuvyeyi ndazi yuko umwitwarariko mukuru nuwo kuraba umwana wawe, nuwo kwitegereza canke gukurikirana umwana. Akantu kamwe gato inocisha ko ukironka umwana uraja kuraba ugahengereza ari muri berceau canke ari ku gitanda, ukaraba mbega uyu mwana turasa, mbega uyu mwana ameze nkanje, mbega uyu mwana ukamera nk'utangara kuko aba ari gitangaza Imana iba yakoze. Rero umwihwezo nico kintu ca mbere umuntu ategerezwa gukoresha, yaba umuvyeyi yanonosoye ivy'amashuri canke n'utanonosoye ivy'amashuri, gukurikirana umwana kugira ngo urabe mbega n'igiki kigaruka mu buzima bwa misi yose. Kuko abana ntibafise ico no kwita mu Gifaransa expression nk'iyo umuntu akuze, ariko hariho ico bagerageza kugaragaza mu vy'Imana yabaremanye. Rero naha twebwe abavyeyi ho gukurikirana umwana kandi ukanamuhereza n'ikibanza. Ndaguhereza akandi karorero gatoyi. Umwana arashobora kuba akunda umupira, ariko kubera tumenyereye yuko mu Burundi
umupira ntitubona abantu uteza imbere kubw'ivyo umwana akina umupira haca hajaho itegeko yuko umwana adateza gukina umupira ni ikintu kizoja guhagarika rya taranto riri mu mwana kandi nka twebwe umuvyeyi ububona neza yuko ikintu uba wifuza ni ukumushira muri rya shuri hama akacamera nk'uko nk'igicapo wewe nk'umuvyeyi ufise cabanaka basanzwe bakora ivyo bintu ariko ni inzitizi kuri uwo mwana no kuri ico kintu twatanguye tuvuga tuti umwana wese aravukana ikintu hari ikintu abafise rero umuvyeyi akwiye bwa mbere kugira umwihwezo agakurikirana umwana mu kumuraba ariko mu mpuhwe z'umuvyeyi agasa n'ugerageza kubaza yaba abandi bavyeyi bari ku mpande yaba ababinonosoye kugira ngo noneho bashobore kumufasha kandi uwo mwana ashobore kuronka amahirwe menshi n'igihe ivyo bintu bitaba bihari ngaha mu Burundi kugira ngo uwo mwana ashobore kubona ingene bitera imbere canke ashobore kuba umwe mu bamufasha aho mu gusozera gato kuri ico kintu hariho turazi abakinyi bamwe abasanzwe bakunda umupira w'amaguru abakinyi usanga bafise abavyeyi babo aribo bakurikirana ivy'urukino rw'iwabo aribo bita aba manager babo vyerekana neza yuko umuvyeyi aba yaragerageje gufasha agakurikirana umwana buhoro buhoro donc no heza mvuga nti umuvyeyi akwiye kwihweza umwana akwiye gukurikirana umwana hama ivyo adatahura hari ivyo ashobora kubaza babinonosoye ariko hari n'ivyo ashobora kubaza bamwe mu bandi b'incuti canke abagenzi bari ku ruhande rw'iwiwe none tubonye umwana agiye ku ishuri turabona yiga primaire akaja muri crèche maternelle primaire n'ibindi byose none n'uruhe ruhara rw'abavyeyi mu bijanye no kwiga kw'abana babo n'inyungu bica bigirira abana babo igihe bize mu mashuri meza ego cyane ni kibazo nibaza ciza kuko iyo turiko turiyumvira ivyo umwana wese ashobora kuba afise umuvyeyi abifisemwo uruhara runini cyane kubera umuvyeyi niwe abona umwana ataraca ubwenge hama umuvyeyi niwe ashobora gukurikirana umwana mu gihe umwana ari kararondera kugira ubwenge akanamushikana imbere rero ndafise ikintu kimaze imisi kiri ku mutima kijanye n'abavyeyi kirashobora kuba kidahuye ijana kwijana ariko ikintu ca mbere umuvyeyi afise umwana uraza abana turabambika abana turabasiga amavuta uramenya ati uyu mwana arakeneye amavuta yaragira neza umubiri uramenya uti aya mata arafise ikibazo arashobora kutamugirira neza rero nk'abavyeyi turakurikirana abana mu buryo novuga nti bugaragara ariko twagiye dutera imbere mu gutahura turazi yuko umwana arakenera umwitwarariko ivyo dukunze kwita affection rero ugasanga umwana turamuhereza affection umwana uramuterura umwana uramuganiriza ubu abavyeyi baratembereza abana umwana ukamuba hafi ukamwumviriza ubu abavyeyi ntibagikubita abana cane urumva umwana turazi yuko umwana uramwitwararika ukamuhereza affection ukamwumviriza akakubwira ariko nk'abantu bazi Imana hariho igice cuko umwana noneho arafise umuntu we w'indani no kuvuga umuvyeyi mwiza n'utegerezwa gukurikirana umwana wiwe kugira ngo umwana ntazoje kumutakarana mu nzira atazi aho vyahereye aho ndagubwira uburyo bushobora gufasha umwana uramusengera umwana uramwitwararika kuko umuntu ntagizwe n'ibigaragara gusa aragizwe n'ibitagaragara ari vyo impemu yiwe hariho umushaha wamuhaye affection ariko ku bintu bijanye n'impemu yiwe umwana uramusengera kuko aho hanze hari ibintu vyinshi cyane gose nico gituma nk'umuvyeyi uruhara rw'umuvyeyi ikintu ca mbere umwana wawe musengere umwana wawe mumenye mu buryo abandi bantu batamuzi ari bwo kumusengera mwitangira imbere mu masengesho imbere yuko umwana asohoka umwana umwitwararike muri ubwo umukurikirane ndetse kujya kwa muganga twagenda ugasanga barafise fiche yiwabo ahubwira ati umwana yarigeze kugwara umwana yarigeze kugira ikibazo kiniki niko n'umuvyeyi mwiza yategerezwa kumenya ingene yitangira imbere umwana mu buryo bwo gusenga mu buryo bwo kumuzitirira kuko umuvyeyi asa nka couverture canke nk'igikingira uwo mwana rero ivyo bimaze kuhaba umuvyeyi ategerezwa kumenya yuko umwana arakenera amashuri meza ariko
twibuke neza yuko uburyo burashobora kuba butangana ariko mu gihe uburyo naho bugiye kuba butangana nukumenya inzira nziza umwana akwiye kujamwo umwana no kumwigisha kwiyumvira neza umwana no kumwigisha ico bita ama valeur kuko ama valeur arakomeye kurusha amashuri ni nkajya usanga umuntu yaraminuje ariko ari umuntu usanga ashobora gutaha ijoro ashobora kugira ubuzima bubi atagira ubuntu kuko umuco arico no kwita valeur canke agaciro mu kirundi la valeur agaciro ni ikintu gikenewe cyane kuko igihe umwana atashoboye kuronka ubwo buryo buzomufasha kwishura muri ayo mashuri akomeye twakuze twumva Harvard mugabo ntitwize Harvard twakuze twumva Cambridge canke ugakura wumva amashuri akomeye cyane ariko ntitwashoboye kuyiga ariko agaciro abavyeyi batwigishije canke les valeurs twagiye turasanga yaba mu ijambo ry'Imana batureresheje canke muri iyo ndero yiwacu y'umuco yiwacu batureresheje biragufasha gushobora kuba hejuru rero novuga nti umuvyeyi afise uburyo ni vyiza cane ko umwana aronka ubumenyi ariko mu gihe uburyo twese tutazi ko bungana umwana no kumukurikirana ukamwereka aho yarakwiye gushika nukuvuga umwana ntumumenyereze ivyoroshe umuvyeyi n'umuntu akwiye gutegurira umwana kuzoba apana nk'inkoko ariko akaba nka vya binyoni bigurukira hejuru cyane gose nibikoko bibiri bigomba gusa kimwe cyose kirafise amababa kagira amaguru abiri kagira na ya minwa nk'uw'inkoko nyene ariko kimwe kigendera hasi ikindi kikagendera hejuru rero nk'umuvyeyi umwana wawe ntiwomwereka ivyoroshe ariko nk'umuvyeyi ategezwa gutegurira umwana ubuzima buri hejuru akamwumvisha umuco wo kuba umuntu w'ubuntu akamwigisha umuco wo kuba umuntu w'umukozi akamwigisha kuba umuntu w'ukuri ivyo ni ibintu nkenegwa cane gose ariko ubumenyi bwo mw'ishuri bukazoza bukurikira ndetse iyo education canke ubwo burezi muri ubwo buryo urumva muri make umuvyeyi afise uruhara runini cane gose afise uruhara rwo kumenya umwana akivuka akamumenya mu buryo bwo kumwitwararika yaba usenga yaba udasenga ico kibazo zohura naco kuko umwana aragera ahantu hariho ibintu atametriza ugasanga arakenera ubwo buzima hamwe n'Imana rero novuga nti umwana no kumusengera umwana no kumukurikirana ukamwihweza umwana no kumuhereza akaryo kose gashobora gutuma atera imbere uburyo bubonetse ni vyiza ko umwana yiga amashuri meza agashobora kuronka ubumenyi bwinshi kuko isi turimwo igusaba ubumenyi igusaba ico urushije abandi kugira ngo bashobore kugikuramwo urumva mugabo mu gihe ibwo bumenyi bwo mw'ishuri butabonetse ni vyiza cane ko umwana agendana ako gaciro canke iyo mico myiza iza kongerekana ku bumenyi bwo mw'ishuri ego murakoze cyane ndumva ko abavyeyi bafite uruhara runini cyane mu vyerekeye ubuzima abana babaho bavuze ngo baza ko bafite amavare aho abana bakiga n'amashuri mugabo byose bakiga ku mavare aho meza mbega hoho abigisha bobo hari uruhara bafise mu bijanye nico gikorwa cyo gutuma abana biga neza mu buzima ego cyane abigisha ni urwego rukomeye cyane mu iterambere ry'abagihugu ariko n'ijyabagize igihugu muri rusange uti gute umwigisha niwe aduhereza ubumenyi muzorabe kenshi abanyeshuri usanga bavuga ururimi abigisha bavuga yaba umwigisha afise accent itari nziza umwana uzosanga akoresha iyo accent yaba umwigisha afise accent nziza uzosanga uwo mwana afise iyo accent nukuvuga iki nukuvuga yuko abo bigisha nibo batanga canke nibo batransmeta ubwo bumenyi ariko akamaro k'umwigisha rero nuko umwigisha yarakwiye kumenya abana mu butandukane bwabo kuko umwigisha niyafatira abantu bose kuri ico no kwita ku rugezo rumwe canke denominateur imwe hariho bamwe batazogira ubumenyi bungana ariko
abigisha ntibashobora guherekeza abana ahubwo bakiga kubamenya kurusha kugira ngo babahereze babitangira imbere kuko abigisha n'abarezi kujya abavyeyi aribo barera abana mu muhira abigisha barera abana ku ishuri kandi bamarana amasaha atari makeye amasaha atari munsi y'amasaha 8 canke 7 canke yarenga ariko ugasanga hariho n'abavyeyi bamarana n'abana amasaha 3 peut-être canke 4 ku munsi bivanye n'akazi umuvyeyi abakora rero umwigisha ategerezwa kumenya abana mu butandukane bwabo kandi agasa nubereka ico babera ciza apana gusa mu buryo bw'indinganizo y'ivyigwa ariko mu buryo bw'ubuzima umwana azoja gufata kuko nivyo bifasha umwana kuguruka mu bwenge agashobora kwiyumvira ico atari yumvira agashobora kwiyumvira ico atarashikamwo gutyo bikamutegura kuzoba wa muntu yategerezwa kuba cyangwa uzoshobora gushika kuri ca kintu yarafise muri we twatanguriye kutuvuga murakoze cyane ndumva ko nabigisha nabo bafite uruhara runini cyane kuko burya umuntu umarana umwanya munini cyane arafise ikibanza gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu cyane mu buzima umuntu aba muri kazoza mbega hoho igihe umwana aba akiri muto yihamaga kura akiga amashuri akaronka iyo ndero akaronka n'ivyo vyigwa bimushoboza kubandanya yiga mbega hoho n'uruhara rw'abanyeshuri nabo nyene kuko ndazi ko hari ikibazo gikomeye cyane benshi n'umusanga biga za kaminuza ariko ugasanga ivyo bariko bariga sivyo bashaka kwiga yego bishobora kuba byavuye ku bavyeyi pressure y'abavyeyi tugasanga no kutamenya ko abanyeshuri nyene kuko batigeze bategurwa muri ubwo buzima bwo kwinjira muri kaminuza none ni gute abanyeshuri boshobora kwinjira muri kaminuza bakiga helma ivyo bateguriye kwiga yego cyane ni kintu cingenzi cagihambaye cyane gose yuko umunyeshuri atiyumvira gusa ivyo ku ntebe y'ishuri kuko no vyita yuko gwara uruhara rw'umuvyeyi gutegurira umwana kuko umwana atabaragira ubumenyi bwinshi cyane kandi bivanye n'imico y'iwacu ngaha mu Burundi umwana aguma ari umwana gushika agiye kubaka canke gushika atanguye gukora akazi kiwiwe kandi rimwe na rimwe gategeza kuba gakomeye kugira ngo umuvyeyi ashobore kumubona noneho nk'umuntu akuze ariko ntitwoca tuba duhagarikwa n'ingene dusanzwe tubayeho n'ingene dusanzwe tumeze ariko mu bindi bihugu vya kure gatoyi umuntu atangura kwiyumvira ico azoba hakiri kare agatangura gutegura ubuzima bwiwe hakiri kare ni bimwe twumva yuko hanze umwana 18 ans mu myaka 18 aba ashobora kwibeshaho birafise ico bifasha birafise nico bidafasha ariko tugarutse kuri ico wari warubajije umwana ateza kuvyitegurira ategezwa kwiyumvira hakiri kare akibaza ibibazo ati mbega nzobiki ni kibazo gisanzwe udategezwa kuba ufitiye inyishu mugabo ni kibazo utegeza kwibaza kuko uzotegeza kuhashika umuvyeyi ntiyategerezwa kwemerera umwana wiwe guheza hama umwana atarageraho yiyumvira mbega ejo nzoba meze gute kuko gutegura ntaco vyonona atari ico bikiza rero umuvyeyi mwiza yategerezwa gukurikirana umwana akanamubaza ariko n'uwo mwana ubwiwe akimenya kugira ngo ejo ntazoshike aho afata ingingo atiyumviriye kuko nico kibazo ahanini gikunze kuba ugasanga ugiye guheza amashuri ya secondaire utariyumvira ico uzokwiga kenshi ndakunze kubaza abagenzi abakiri bato yiduhura nkababaza abariko abahejeje ati mbega wowe uzokwiga iki hama umunyeshuri akacambwira ati je sindabizi ndacariko ndiyumvira ndetse ndazi n'abandi twagiye kwiga ku ishuri rimwe ugasanga umuntu agiye gutora faculté atari bwayiyumvira igisata azokurikirana ugasanga ariko ariyumvira hagati y'ibisata bitatu muri uwo mwanya nyene mbega ngira nige iki ngira nige ivy'amategeko ngira nige ivya gestion ngira nige oyareka ndabe ko no kwiga psychologie ariko ndashaka kubamenyesha ikintu kimwe cyane cyane abariko baraja muri iyo nzira si vyiza yuko umunyeshuri yohunga ibigoye
akavuga yuko ashaka kuja ahari ivyoroshe kuko ni erreur canke nukwibesha kuko iyo uri kurahunga ibigoye ukabirutisha ivyo wari gushobora gukora uba wishize inzitizi imbere izo gusaba izindi nguvu kugira ngo uzoshike mu buzima aho ushobora kubikoresha ikintu ico ivyo wize rero ni vyangombwa cyane yuko umunyeshuri wese yitegura imbere yuko ashika muri ico gihe no kuvuga yuko nimba ari mu mwaka wa 12 cyangwa mu mwaka wa nyuma ari wo bita peut-être première umwaka wo guheza imbere yuko awushikamwe yiyumvira ati mbega jewe nzokwiga iki hariho abo muri kaminuza ya leta rimwe na rimwe bashobora gutanga amafakulty ugasanga ntugiye muri ya fakulty ushaka ariko nibaza ko biriko biratera imbere ifo kuvyibaza naho bitoshika ariko ni kwibaza neza cyane ukagira gatoyi iyo analyse kuri wewe kandi ugasa n'uraba ubuzima pana muri kubu gusa ariko no mu myaka 2-3 iri imbere ukavuga uti mbega je no kwiga iki no shobora iki ndetse ukanabaza n'abandi bagukurira bavyize kugira ngo wumve yuko ivyo wibaza kuri ivyo bintu atari ivyo premièrement ubwa mbere na mbere kandi kugira ngo abo bantu bo bakubonera hanze bashobore kugira ico baguterereye urumva ntiwo bifata nk'ibintu bisanzwe kuko iyo myaka 3 umuntu aba gikiga muri kaminuza agashira ko niyindi idetermina canke itanga intumbero y'ubuzima uwo muntu azofata rero ni vyankenerwa cyane nk'umuntu akiri mutoyi yuko avyitegurira agashishoza akabaza hama agashobora gufata ingingo kugira ngo ntazashike imbere yaho afata ingingo atari bwavyiyumvire akaca gufata ingingo kwera mugenzi we hari ivyo agiye kwiga canke hariho umuvyeyi nkuko ari kurabivuga amubwiye ati iki kintu kirashobora kugufasha cyane akaca agenda kuri iyo nzira ariko afashe umwanya agera kuhashika afise ivyiyumviro bisa nibiyunguruye kurusha murakoze cyane gutanga uwo muco mbega hoho amashuri abanyeshuri biga muri za kaminuza nirihe sano ayo mashuri afitaniye n'ubuzima umuntu atabaho mu nyuma ego cyane dufise igihugu gitoyi dufise ntidufise amashira hamwe menshi cyane ntidufise amahinguriro menshi cyane nkuko ahandi bishobora kuba biri rero iwacu usanga n'ivyo umuntu acayiga muri kaminuza bitaheza ngo bibe vyinshi cyane gose ariko ico bifasha canke ico umunyeshuri wese yarakwiye kumenya nuko iyo uhejeje kwiga hariho ubumenyi uburonse ariko bidasobanura yuko uba ubaye qualifié canke uba uhejeje kwitwa yuko umuntu ashobora gukora akazi rero ico bifasha nuko biraguhaye urugezo rwo gushobora kuja mwihiganwa ry'abashobora kuzokora rero isano rihari nuko umunyeshuri ahejeje yarakwiye kuba umuntu yiteguye kubera nta kintu kiba giturumbuka ego hariho ibishika ego hariho ibishobora kuba ego hariho ndetse n'abavyeyi bashobora kuba baravyiteguriye akavuga ati jewe umwana wanje azoheza ashika yiga ariko si ibintu bishikira imiryango yose si ibintu bishika kenshi ni ibintu bidashika kenshi kuko ucugerageza kuvyirabira kuti mbega jewe vyoba vyaragenze gute abo twiganye ikintu gikenewe cyane gose umunyeshuri ni kwitegura vyose urabitegura kujya utegura uti mbega ni giki nushobora kwiga ukabaza ukagerageza kuraba ukagerageza kubikurikira gato niko hageze nuko wiyorienta ivyo uzoshobora gukora navuze nti dufise ama opportunité canke uburyo bwinshi cyane abantu baca bashika baronka akazi ariko uwo munyeshuri yaravyiteguriye biramufasha cyane gose ku buryo yuko abandanya yubaka akitegura muri we ndakunze gutanga karorero nagiye ahantu ndiko ndakora akazi kamisi yose ndabaza umuntu yakorera muri alimentation yari karambwira yuko akazi kagoye ndamubaza nti mbega wewe hageze kuduga ruguru canke hageze kufata akaruhuko mu bagenzi bawe batanu nta bagenzi bawe bane ubona utohereza akazi apana bohereza akazi nta bagenzi bane utohereza akazi arambwira ati ndababona n'ukuri urabona bose sigarana ati je ndabona sigarana niko bimeze iyo wiza amashuri bigutegurira
gushobora kuja mwihiganwa byo gushobora kuronka akazi no kwikorera utwawe kuko no kwikorera utwawe uzoja guhiganirwa baza kugushorera urumva ivyo byose numwitegura rero umunyeshuri mwiza nuwiga ariko aritegura apana uwiga arindiriye ni ya nyifato nariko ndavuga iyo umunyeshuri aba arindiriye yuko hagera yuko atora ico yiga ikaciba ya nyifato ibirindiriye wa munyeshuri aheza kwiga ngo acaronka akazi namba siko bimeze kuko hariho abavyeyi bacu canke abavyeyi bacu nibo baheza amashuri igihugu gitanguye kuba organize ku buryo yuko ubuzi bwari bushasha abari bakeneye abantu baza gukora muri izo ministeri bari bakeneye abantu baza gukorera muri ayo maprograme akazi kaba korosha ubu siko bimeze uko bimeze bakenera umuntu bivanye n'ubumenyi bakaca batora muri 10 na karorero nico gituma umunyeshuri mwiza isano rihari nuko umunyeshuri yategerezwa kwitegura akama yiteguye mu buryo bw'uko yongereza ko ubumenyi ku bumenyi yaronse turafise internet ni vyiza ko umunyeshuri agenda akidokumenta akamenya ibikorerwa handi akamenya ibijanye nico gisata cane akabinonosora mu buryo batamwigishije ndetse akagerageza gufasha abakorera muri ico gisata kugira ngo yongereze ubumenyi buhoro buhoro kuri ivyo asanzwe azi bishobotse akagerageza gukora un peu ico no kwita benevola agatanga amaboko kugira ngo bwa bumenyi buri teorike agerageze kubukora ko gato yumva ico bisigura ni naho niyaza guheza bizoza kumufasha muri bwa buzima yamara gutegura naho bitagenze gutyo naho azoronka ivyo vyo gukora nta misi nyinshi ikurikira ukaca usanga umuntu ari karakora mugabo ari karakora ibintu bidafise agaciro kanini cyane gose urumva ni muntu mbere yo kugira ico no kwita mu congereza mindset canke ivyumviro vyo kwitegurira ikintu imbere yuko umuntu agishikamwo kandi akamenya yuko hariho ihiganwa ategerezwa kuja mu bahiganwa kandi yiteguye neza murakoze cyane mukozi w'Imana Fred kuvyimba muje guduha muri kano kanya ndizera ko ari abeshi bavyakiriye kandi biriko birabubaka ari abavyeyi ari abanyeshuri ekari nabigisha rero umwanya ukura turega nashaka tugarukize hano kino kiganiro bikunze ndazi ko abantu muzohura n'abazobafasha abandi ukabaha umwanya ukabumviriza ukabubaka ukabaha ubwenge bw'Imana mu bijanye ni domaine rero murakoze cyane sinzi ko nivyakunda ikindi gihe muzodukundira tukabatumira tukabandanya twagura ego cyane murakoze cyane Bertrand ni vy'agaciro cyane gusangira ibijanye n'ubumenyi kuko nkuko natwe twashoboye kwiga Imana ikadufasha cyane niko dukwiye gufasha n'abandi n'abariko barakura urunganwe rwose ruri inyuma kandi nimwasubira kudutuma ko tuzobanguka cyane gose tubisangire ariko ndanifise akajambo gatoyi ku bavyeyi ndashaka gutumirira umuvyeyi wese kugira inyifato ikwiriye ku bana hariho turazi yuko abana bacu turabigisha abana bacu turabagaburira abana bacu turabambika abana bacu turabasomesha turabashirako amafaranga menshi ariko abana bacu mbega turabasengera abana bacu mbega uramukurikirana mbega uramushira imbere y'Imana mbega hari umutwaro ufise w'umwana imbere yuko umwana wakugora mbega hari umutwaro ufise w'umwana imbere yuko umwana ibintu bimunanira mbega hari umutwaro w'umwana ufise imbere yuko umwana amashuri amunanira kuko ntiwategerezwa gusa n'unigana n'ubuzima ariko wategerezwa kwitangira imbere umwana wawe hariho ijambo Yesu yavuze nakunze cyane yavuze ngo mbe hari umuvyeyi umwana yosaba umukate akamuhereza ibuye bisigura ko umuvyeyi afite umwitwarariko ukomeye cyane w'umwana ku buryo yuko umuvyeyi amenya yuko umwana akeneye umukate akamuha umukate menya ico umwana akeneye ubimenye mu buryo bugaragara no mu buryo butagaragara hama tuze turere urungano rw'abana bifise bakwije mu buryo bwose murakoze cyane ego murakoze cyane mukozi w'Imana nukuri naje naryohewe cyane ikiganiro cyo gukorana muri kano kanya n'ikindi gihe ndazi ko muzobana natwe ego cyane murakoze zobana nawe murakoze cyane turashimiye wese kaba televiziyo gitaje ndizera ko akiri ibintu byinshi bice mukozi w'Imana Fred kubyeje kuvuga kubijanye n'abanyeshuri n'abana abavyeyi hamwe n'abigisha
ndazi yuko abigisha mushoboye kumva responsabilité yanyu, abavyeyi responsabilité yanyu, n'abana mwebwe mukiga mu buzima bwanyu mukamenya ivyo mukeneye muri kazoza. Hari wavuze ngo mu ijambo ry'Imana yuko umuntu akeneye kubaka umunara aricara akaraco bizomutwara kugira ngo niyatabikora gutyo nyageze hagati ntazamutwenge. Rero ndazi yuko ubuzima ni burebure cyane, birakwiye ko umuntu yicara akiga kuvyeka kazoza kiwe. Hari wavuze ngo naho ushobora guhaguruka aticaye. Rero biraryoshe cyane igihe umuntu yicaye akiga ku buzima bwiwe. Rero Imana yamugira ibihe vyiza naho ubutaha mukiri kiganiro. God gave me a song I will sing for the rest of my life.